Uno munsi mu kiyago cacu mvura muganga tuza kuyaga ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Irondoka rero rijanye n'amagara meza ni umugambi w'igihugu ushirwa mu ngiro n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufatikanije n'abafashanyabikorwa babo nka BUBEF n'abandi. Kugira ngo ubwo buryo bwo kurondoka ku rugero hanyuma hajemwo n'amagara meza bushoboke, harasabwa uburyo butandukanye bwo gutandukanya imvyaro. Ubwo buryo butandukanye bwo gutandukanya imvyaro ahanini bukoreshwa n'abakenyezi. Ubwo buryo nubuhe? Ubwo buryo bungana gute? Inyishu tuyihabwa na Manirakiza Desire arongoye ikigo BUBEF co muri zone Buyenzi ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Uburyo bwo gutandukanya imvyaro ubwa mbere uretse uburyo bwinshi, hariho uburyo bwo gufunga bwo guhagarika uruvyaro burundu n'ubundi bwo gukoresha mu kiringo cyo kurindira ko kumbure igihe wifurije canke igihe umwana yoba yashikanye kibariro kanaka wifuza kwagishikana ugaheza ukabukoresha. Ubwo buryo burashobora gufasha kugira ngo ntutware imbanyi mu kiringo utabiteguye. Ego, iyo ni imico ibiri rero navuze ko ari uburyo bwo gufunga burundu. Ubwo buryo bwo gufunga burundu nabwo guhagarika burundu nabwo nyine buryo buri hari gukorerwa abakenyezi, gukorerwa abagabo. Abagabo nabo nyine barabashobora guhagarika kubyara burundu nk'uko n'abakenyezi bashobora guhagarika kubyara burundu. Ubwo buryo rero bwo gutandukanya imvyaro nabwo bukorerwa abakenyezi gusa ubwoko bwabo. Murakoze cyane. Navuze ko harimwo bumwe bwo gufunga burundu ku bakenyezi, hariho n'ubundi buryo bugizwe n'inkabuzo, hakabamwo n'ubundi buryo novuga bakoresha nk'igikingirizo mu gifaransa bayita ngo méthode barrière. Hanyuma hakaba n'ubundi buryo bita uburyo kama. Ubwo buryo kama harimwo guharura bisunze ukwezi k'umukenyezi, hanyuma hakabamwo n'ubundi buryo bakoresha urudede, nabwo rushobora gufasha umugore gukurikirana neza ikiringo ciwe kugira ngo ntashobore gutwara imbanyi mu gihe atayifuje. Hanyuma rero hakaba hariho n'uburyo bugizwe n'inkabuzo. Ubwo nabwo nyine buri mice novuga imice gutatu. Harimwo ubwo buryo, harimwo uburyo bw'ibinini, hakaba harimwo n'uburyo novuga bw'urushinge. Turamenye uburyo butandukanye bukoreshwa mu gutandukanya imvyaro mu ntumbero y'irondoka rijanye n'amagara meza. Mbega abakenyezi ko aribo benshi bakoresha ubwo buryo bakunze gukoresha uburyo buhe? Uwizeyimana Alphonsine wo mu gisagara ca Bujumbura yahisemwo urushinge mu gutandukanya imvyaro. Cyane ndamaze imyaka 10 ariyo nkoresha, nta ngaruka mbi, nta ngorane n'imwe, kuko cyane amahuriro ndakamyaka 10 kandi nkoresha urushinge. Nawe Ntabangana Esperance wo mu gisagara ca Bujumbura nyene mu gutandukanya imvyaro mu ntumbero y'irondoka rijanye n'amagara meza yahisemwo akagegene inyuma yaho ibinini bitamugwiriye neza. Narabanje mfata ibinini biranga cyanja ku kagegene. Ku kagegene maze kukajyako narakagumanye muri iyo myaka 5 kuba yarabonye yuko atayindi ndantwaye, ahubwo nari ndamuhaye umwanya wo kugenda aca nta mundu n'umwana. Basi mu nyuma yaragarutse turabyara. Uwo mwana kwiza imyaka 13 twaciye tubyara ubundi mwana. Ni ukuvuga acyasubira n'ubundi bazi ibintu by'abagabo bafise abagore benshi biragoye kuguma uri kurizera ntibyoroha, ariko nagumye njya ku rushinge kubera abona ko ibintu mu rugo bitagenda neza. Mbega ko imibiri y'abantu itandukanye n'iy'abakenyezi kabitandukanye, ubwo buryo butandukanye bukoreshwa mu gutandukanya imvyaro bwoba butangwa hisunzwe iki? Kenshi abakenyezi batwitura kenshi baza bafise mu mutwe uburyo bamaze guhitamo, canke uburyo bagije amakuru akumva kumbure nibwo buryo muri wewe akaza yamaze kuhitamo, ariko hari igihe hashika tugasanga ubwo buryo by'ukuri ntibuhuye n'amagara yiwe. Hanyuma mu gutanga uburyo harasanzwe hariho ifishe twisunga mu gutanga ubwo buryo. Iyo fishe iraheza kakwereka ufatiye ku mwidondoro w'umuntu cyangwa ingene amagara yiwe yifashe
n'ingene ameze bukakwereka yuko by'ukuri iyo fiche irashaka kukwereka yuko ubwo buryo uwo muntu abwemerewe kumufata canke atabwemerewe. Rero arashobora kuza avuga ati jewe ngomba nk'akagegene dufate canke ngomba nk'urushinge, hanyuma muri urwo rushinge ugasanga ukoresheje bya bimenyetso bifasha umuvuzi cyangwa umuganga gutanga uburyo, ugasanga by'ukuri ubwo buryo ntibuhuye n'ingene amagara yiwe ameze, biraheza bikaba ngombwa yuko ushobora kumusigurira neza intumbero canke impamvu ubwo buryo utabumuhaye, ariko ukamwereka kubera yamaze gufata ingingo canke umwanzuro wo kudatwara imbanyi mu kiringo ataba bishaka, ugaheza ukamwereka ubundi buryo ushobora gukora bugashobora kumufasha mu kwikingira iyo mbanyi mu kiringo yaba yifuje. Hariho abakenyezi bamwe bamwe twavuganye batwumvishije yuko bishika bagasama imbanyi kandi bariko barakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Desire Manirakiza arabibeshuza. Uburyo mu bisanzwe ingene busanzwe bukora bubuza, uretse ubumwe nakubwira butangira bwa buryo bw'akagegene bw'akanyuzi, uburyo bw'akanyuzi butangira intanga z'umugabo kugira ngo ntizishikire mu rugo rubuto rw'umukenyezi ruba rwahishiye. Ubundi buryo bubuza urubuto guhishira, ukuvuga urubuto rumaze kuba rutahishiye, bya bihe byo gusama ntibiheza ngo bibeho. Rero sinovuga ngo hari ubushakashatsi bwinshi turakora bwerekana neza novuga urugero canke ingene ubwo buryo bukora ku rugero kanaka, mugabo ikihari nuko bishobora gushika ugasanga umuganga arasamaye, umukenyezi akakubwira yuko adaheruka gukora nk'imibonano mpuzabitsina, hanyuma mugabo ugasanga by'ukuri yarayikoze, akaza rero yatwaye imbanyi atabizi, kuko imbanyi no muri ingene basanzwe bayipima, imbanyi kugira ngo igipimo basanzwe bakoresha cyo gupima kugira ngo barebe ko umuntu afite imbanyi gishobora gukora inyuma y'iminsi 8 umuntu yatwaye iyo mbanyi, kuko niho umubiri utangura guhingura inkabuzo ziza gufasha novuga iterambere canke ugukura kw'iryo rigi riba ryaritse mu gitereko yavuye muri kwa guhura guto bw'umugabo n'ubw'umugore. Rero mu gihe uwo mukenyezi ashobora kuza yabiguhishije ko yabigize, birashobora gushika ugasanga yasamye, hanyuma bihuriranye nuko urashobora kubona agomba kumuhinyuza baja kumutuma cya gipimo, kubera cya gipimo dupima mu mukoyo kugira barabe ko izo nkabuzo zigaragara, kuko nico kimenyetso cyerekana yuko umukenyezi yasamye imbanyi. Ashobora gushika rero akaza ico gipimo ukakimutuma ico gipimo, mugabo kubera aje muri cya kiringo kiri imbere y'iminsi 8 ya nkabuzo iza kwerekana bayita hormone mu Gifaransa bayita hormone gonadotrophine, no kuvuga ngo HCG mu rurimi rw'ikicitsi mu mfunyapfunyo, no kuvuga iyo nkabuzo rero ntiheza ngo igaragare muri uwo mukoyo imbere y'iminsi 8. Arashaka kuza ugasanga iyo akasamo kabayeho, hanyuma utabaye novuga utabaye magabo ngo umubaze neza kugira wumve yuko by'ukuri ashobora kuba atari mu gihe icyagasamo. Urashobora gusanga rero benshi yashoboye gufata uburyo kandi imbanyi yamaze kujyayo, kuko uburyo nibuza kubuza imbanyi gukura, iraheze igakura. Rero mu nyigisho canke mu buryo busanzwe bukoreshwa kwa muganga, kenshi basaba yuko umukenyezi n'imiburiburi byiza ko afata ubwo buryo ari mu gihe cy'amaraso mu kwezi, aho ubuzi neza yuko by'ukuri atamahirwe yo gutwara imbanyi ahari. Mugabo hari n'igihe rero bishika ugasanga akubwiye yuko atari mu maraso, ariko kandi uburyo bukeneye muri ico gihe ico gipimo kirashobora gukorwa bikagenda nkuko ndababwiye, ugasanga iyo minsi 8 ntiyari bwahace, no kuvuga urubuto rw'umugabo n'umugore byahuye, mugabo umubiri nturaheza ngo wegeranye amakuru yose hanyuma utegeke uduhimba dusanzwe tujeye guhingura izo nkabuzo kugira ngo dushire kuzihingura. Ayo makuru kumbera ashobora kuba atari bwashikire muri uko duhimba dusanzwe guhingura izo nkabuzo, bigaca bituma rero afata ubwo buryo mugabo imbanyi yamaze kwisama, mugabo ibipimo byerekana yuko bitarashobora kuyibona. Gutandukanya imvyaro
mu ntumbero y'irondoka rijanye n'amagara meza ni ngirakamaro rwose ku bavyeyi eka mbere no ku bibondo. None abakenyezi bakoresha ubwo buryo bahanura iki bagenzi babo batarajijuka ngo bashobore gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro mu ntumbero y'irondoka rijanye n'amagara meza? Bano bahanura kera mama wese aravye uruhe bwo kuvyara ngene bimeze. Hari igihe bishobora gushika umugabo bubakanye ntabimukunze, ariko maramigi hariho n'abagenda binyigije ko baba bazi uruhe baruko. Rero kuja ku buryo bivana n'ingene umugabo hari igihe akwemerera, hari igihe akwanka. Uri umumama uca ugira ibanga ry'iwawe mu mutima wawe. Yego ikintu je notera akamo abamama buno munsi, hariho ukuntu umenga ntitwumva. Ati gute ntushobora kwiyumvira yuko barya abana babagutanye ari bugaruka muri cya kibazo. Ubu buzima tugezemwo burazimvye. Ubu ugenda haruna mfise abana babiri, mfise uwiga mu w'indwi, ndamurihira amahera ya bisi ku munsi bitatu yo kugenda muri ville kugenda no kugaruka. Nkaca mparura iyo nza kuba ntagiye kubwo buryo, nkaca mbyara inkurikirane z'abana, ndabona ko bitari kunyorohera. Ariko ubu ndabyumva mu mahoro menshi. Ni babiri nkaca ntangura kwiyumvira none aba bantu nabo bafise 10, 5, 8 bariko barababamwo gute. Kugeza aho nta wundi mugabo nagiyeko, nagumye ndeza abo bana kandi n'ubu yasishobora kwijajera kuko ndacari muto, imyaka yo kubyana ndacyayifise, ariko ndagerageza uburyo nkabugumako. Nizere yuko mwashoboye kumenya ibitari bike kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, kuko mwumvise ibivugwa n'abakenyezi bakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro, mwumvise insiguro zitomoye zitangwa na Manirakiza Desire arongoye ikigo ABUBEF cyo mu Buyenzi. Nizera ko mwahamenyeye ibitari biki. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu. Shimire kandi mwevuye ku mutima Manirakiza Desire arongoye ikigo ABUBEF cyo mu Buyenzi, we yemeye kudusigurira byinshi bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Sinokwibaga kandi gushimira abakenyezi baduhaye ikiyago bakemera tukaganira kugira ngo batubwire byinshi bijanye n'ingene bobo bakoresha ubwo buhinga bujanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Ndabashimire cyane, ndabahe isango mu kindi kiganiro Mvura Muganga, naho ubutaha murakoze.